nta mafaranga no gufasha gusa igitswinde yakwereka ashatse gukurika ko ntubura amafaranga yo kugufasha ariko ndavye ukuntu wabimukiye we nta mafaranga yanje no guha ahubwo iciza mvira mu nzu malove musohore malove sohora uyu muntu yakunani sohora Nella è vogatore. Iva tushaka kuvugana? Iva dusangiye. Situation kuracamo vrema ndazikigoye ariko no gusaba no kwiyakira mu mutima wawe ugafata ko bidahari kuko ugumye nkuko wigunze udashaka gucana n'abantu bizogutana ikindi kibazo ushobora gukora depression ngana nkuko vrema kazi ibyo bitera ingwara kandi nyinshi ndabinze basiyakira umve ko bisanzwe kike webye vuga ntabyo ubuzima mbayemo buragoye cyane cyane urazi kuba wari uwa mbere ukisangura uwanyu ni hahandi ho kubaho umuntu ubundi bwo babantera n'amabuye icyo ni kibabaje birenze ahubwo ikibabaje birenze nuko isaha n'isaha n'ishure wobona ndarihagarika ati kubera iki kubera atamahera mfise yo kuriha kandi ntabona hazopfa nari yakugeza isaha nawe nyene ntayafise nta nindi nzira ari yocamo kugira asubire ku mwanya we pe nta kintu na kimwe dufise cyo gukora ikintu kibabaje binarenze kugeza iyi saha ari yaramaze kwiyakira we nta kibazo afise ari ugomba kumutahura ashobora kubona ko atayindi nzira nawe afise ariko ndashobora kubafasha
hari ahantu bariko barandika abanyempano bakina amareresi bafise n'izindi mpano zitandukanye. Rero nashaka ubwira hari ukamubaza hama akagenda kwiyandikisha, utwara inkuru yawe hama bakayiraba bakaraba umukinnyi yitwaye neza kurusha abandi, baba bayishimye bakaraba umukinnyi yitwaye neza akaba uwa mbere hama bakamuhamagara inzu y'umubaze wumva. Wifuza iki ngaha? Nifuza iki? Akanya bagikinda ufanaje nawe. Tunje kuraba mwana wanje. Mubwire ko nkeneye kubonana nawe. Reka ndamubaze imbere yuko winjira. Numve akavyemera. Mwana wanje, mama yaje kuraba, ndamureke yinjire. Ariko buri gihe mama we yaje kuraba wamumwankira. Ndagusabye basi kuri ino ncuro umwemerere basi ndamwihaniza ntazagaruke. Siko na nubaranse yipfuza kukubona. Ivyo yabikora. Gusa nanje ndakeneye kumenya basi azombabarira ryari. Ibihano yashizemo azobinkoramo ryari. Junior, nakoze amakosa menshi cyane n'umutima urancira urubanza. Ibyo byose nabikoze nitwaje izina nari mfise, ariko sinari nzi ko iryo zina bivanye n'ibihe nari ndimo vyotuma nisanga muri uno mwanya ndimo no munsi. Ndigaya kandi cyane, niyo mpamvu ndi ngaha kwenda gusaba imbabazi umbabarire, wongere unansabire n'imbabazi. Nukuri ndabasabye mumbabarire. Hariya ibikomeye waduteye twe n'umwana wanje birahagije. Ndakwinginze ntuzuye kugaruka ngaha, ko buri gihe uje ngaha nta kindi dusigira atari akababaro gusa. Rero nanje genda kwisabira ntuzuye kugaruka ngaha, kuko nanje ubwanje sindakwishimiye.
yagiye reka kubabara kandi namwihendije ntabwo azogaruka. Ujuva nari kuraba Nabil. cyagenze gute mwabona? Wapi na n'ubu yansi ko tubonana. Okay. None wewe ntubona yuko Nabil atakigukeneye? Ntubona yuko atanashaka no kukubona? Ubu mwihoza wowe iki? Ukareka kuzura jayo? Yiva. Ujya n'umwana wanje. Nanje raba ari ibintu no kwikorera. Nakwifuje kudasubirayo. Ariko biragoye. Nyabuna ndifuza yuko ujya mwana ya mama hirwe. Aho namubereye umuvyeyi gito. Basi nagerageza nkamubera umuvyeyi mwiza. Ico gihe wipfuza cyaramaze kurengana. Ahubwo rero mu gihe cyamaze kurengana wo kwicara ukiga ukuntu wo kwisubiza icubahiro kubera ko abantu ntibakikubaha. Ibyo uvuga ndavyumva. Ariko nabyo dufise. Kije gihe ongera y'amajambo. Naciye ngerageza kwiyumvira gusubira kurya mu boss wanje aho zari manager wanje. Ariko nivyakunze kumfasha. Ahubwo yanyirukanye nk'imbwa. Hari ubundi buryo twabikoramo. Ubuhe buryo? Hari hano bariko barakira abakinyi bashasha. Uriyandikisha ufise n'inkuru ukayitanga. Hazogera igihe bacaguramwo umukinya azoyikina kandi bagacagura n'inkuru yarushije izindi. Kandi wewe ndakwizeye mu gihe uzoba uri muri casting uzobajya. Okay. Reka tugerageze ngaho. Gusa nanje nahoze niyumvira ko musi nakinye filme yanje. Nzokina inkuru y'ubuzima bwanje. Ubona gute nciye ndababwira inkuru y'ubuzima bwanje. Ariko usanga turagize amahirwe ugasanga dutsinze hose. Oh. Ahubwo nibyo byiza. Aho igihe hari itegura ryo tugende. Sawa? Karibu. Karibu rero. Madame wo kumengo aranda kubuzi. Birashoboka ko yanahoze nyina amareresi. Nivyo ndakwibutsa Aria? Yego. Ya, nahoze ndi umufana wawe. Kuva na kera. Nakunda ibikorwa byawe bose. Karibu cyane kweli. Umuri ko mwazananye ninde? Uyu ni musaza wanje. Okay. Bona musufitanye agashusho buke. Okay, none muje kwiyandikisha mu bakinyi ba sinema? Yego. Mbere byose mumbwira amazina yanyu kugira ngo ndabaregistre hano mu bandi. Ni Mutoni Aria.
Okay, none mwazanye script tuyisome kuko niyo bazana. Na script nazanye wabimbwiye ngera yabimbwiye nabi kubera yambwiye ko ndayiganije naho ne muyumviritse. Bon, ubisanzwe hariya ngaha twebwe twakira script yanditse. Ariko kubera je ndi umufana wawe ntawakurikirana ibikorwa byanyu kandi akari mwebwe banyuma ngomba kwakira mushaka kubibafashamo nta kibazo. Okay? Ndahera shira ku nkuru yawe na mama na papa. inkuru yanje. Mika, ushaka nkuri cyo mukobwa we? Urashobora kunsigura kuntu udura gatatu mu ishuri rimwe? Wonsigura icyo ufise? Siwe mbaza. Je ndabona igisigaye. Nukuza ukicara ngaha mu rugo. Mugafashanya ukora mama wawe kuko ntakiri kintu ukora ku ishuri. Sheri, tekana. Wibuke kuri kuravugana n'umwana mutoyi. Ico nicyo kibazo cyawe. Niyo ngorane ufise mwese muri bamwe. Ingorane ufise niyo. Uyu mwana umurana gafiki. Iyi ngorane umwana afise, wowe ifise mu ruhara. Amahera ndi hakurya shuri. Wibuke kamenshi. Mika umviriza ndakubwira ikintu kimwe. Kutandaba, uyu mwaka niwo wa nyuma. Nkongera kubona amanota ameze uko. Ndibaza ntabwo uzoburukira umwana wa Bosco. Nzoca menye icyo gukora. Maria, mira che cantina mantaros. Tanto. Oui, Tanto. ça. Ordinei. Ndakumbuye. Wow, félicitations mukobwa wacu. Mbega amanota meza. Nabitoye. Cyane pe, cyane. Claudia, warabye umwana w'icabwenge cyane. Murakoze mawuje. Rero Aria, kumvuza ya manota waronse. Ndeme kukugurira cya gishikoro ukunda. Kimwe. Ushaka bingahe? Byinshi. Okay, ndagutwara wicagurira ibyo ushaka. N'ikindi kintu ku ruhande. Ndakimenyesha. Hama Claudia, nari nahejije guteka. Wecu ugenda ubishire ku meza dufungura. Mwakoze kuhambera mawuje. Aria, ngo tugende wambure uniform.
Amen. Amen. Sheri, Sa. aka kantu kaba gakenewe cyane. Yeah. Mbe ariya kwishuri byagenze gute? Ariya byagenze neza cyane. Afise amanota meza, yabaye wa gatatu. Afise amanota 85 kwijana. Wow. Amanota meza cyane. Burya mwana aciye ubwenge. Mika wacu bipfirahe. Sheri, humura. Mika wacu arafyina cyane. Kandi impamvu afyina nizere ko twese tuyizi. Nuko tumufise ari umwe. Reka tumuhe umwanya. Hazogera igihe ibyo gufyina bihera agaca ubwenge. Ndabyumva mama Mika. Ariko yuko twebwe nk'ababyeyi iyo turingitse umwana ku ishuri ibyishimo byacu nuko azana amanota meza cyane. Na cyane cyane mu muryango tukishima tukabona ko icyo twakoze tutaruhiye ubusa. Mika ateye isoni vraiment. Ya. Nanje ibyo ndabyumva. Kandi sinawe gusa bibabaza. Naje birambabaza. Ariko ntitwace dufata ngo tumushavurire twese. Ucume ngo twamutereranye, twamuhaye umugongo. Niyo mpamvu ngerageza kuja mu ruhande rwiwe. Ntahava afata ingingo atari nziza. Kanatsinda Mika ariko arakura. Mbona umengo twamuha umwanya. Kumbura isi izumuhindura. Wow. Okay. Ikindi kintu nari niyumviriye Sheri. Mu minsi heze narumvise hari ariko araganiriza mama wiwe. Amubwira ko afise indoto yo kwiga kuri kijya kigo Mika yigako. Burya cyane yumvira ko yatomboye akagira amanota meza ntitwomugirira surprise tukagenda kumwandikisha kuri rijya shuri. Urabona ko asanzwe afise n'ubwenge agiye kwiga hajya ubumenyi bwo kongerekana. Kanatsinda ko azoba ari kumwe n'umwana wacu. Byo dufasha ugasanga ari yarafashije Mika bigatuma Mika agira amanota meza. Urabona ko abana. Wow. Sheri. Merci beaucoup. Nukuri ndumva ndyohewe cyane. Ikintu cyo ndagushimira. Ngushimira ko uri umufasha utari umugore wanje. Iki kintu cyari gikenewe sinzi ukuntu kiyumviriye. Icyo cyumviro ndagishyigikiye. Gusa sinarinzi ko wobimbwira nk'uko. Uri umufasha nturi umugore pe. Sheri. Urya mwana tubanye neza cyane. Reka tubimukorere. Kandi urabye na mama we tubanye neza. Urabye na mama w'imyaka tumaranye byarenze iby'ubukozi twabaye umuryango. Nuko ndabishimye cyane. Sheri, cyenda gushimiye cyane kuko sinarinzi ko uza kubyakira uko senzi ko uvyemera wihusu. Narinzi ko hapfa wanka wabwira amahera atanga yo kuntari menshi bikava bibi ntambamye uko tovyemera. Sheri. Iyo ni surprise kuri jewe. Kandi nta mvugo noshigikira icyumviro cyawe. Erega wibuke ko umugore n'umugabo bari umuntu umwe. Na cyane cyane ibyumviro byawe ngomba kubikorera kuko turi umuntu umwe. Mika. Mika. Happy. Alia. Ni sawa? Happy. Claudia. Claudia. Sabwe mawuje. Isosi yobikiriho. Ego, jahazi tuzanira.
Hariya. Félicitations. Merci. Narumvise ko arasa amanota meza cyane. Hama kubw'iyo mpamvu twaricaye na madame twiyumvira ikintu tugukorera kuko aho bigeze we na mama wawe mumaze kuba nk'umuryango twabaye umuntu umwe bwe. Twebwe nk'umuryango twaricaye twiyumvira ko agashimwe twoguha ari uko twaguhindurira ikigo tukagushyira kuri iki kigo mikayiga ko